mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano i Washington ariko n'amakuru tuvuga turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona, ni Etienne Karekezi hano ubagezaho aya makuru kuri uyu mugoroba. Amakuru yacu yibanda cyane ku Burundi kubera itabaruka ry'uwari perezida w'igihugu Petero Nkurunziza wari warasezeranije ko uyu mwaka aribwo azatanga ubutegetsi. Kamboneza mu mugambi CNDD nagoma amenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira ku mwaka wa 2020. Niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2020. Ubu rero yari perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza witabye Imana uyu munsi, aho yasezeranye Abarundi ko azarekura ubutegetsi uyu mwaka. Amakuru dukomeza tubagezaho rero ku buryo bwihariye twibanda ku itabaruka ry'uwari perezida w'Uburundi. Dutangira hano muri uyu mwanya kuri mugenzi wacu Diane Ninahazwa dukurikiranye cyane ibijyanye n'uko iby'uburwayi n'itabaruka rya perezida Pierre Nkurunziza byatangiye kumenyekana ku munsi w'ejo. Amakuru y'urupfu rwa perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza apfuye amaze imyaka 15 ku butegetsi. Ijwi ry'Amerika ryamenye ejo kuwa mbere nko mu masaa 12 z'umugoroba ku masaha y'Uburundi, ariko nubwo twari dufise ivyemezo vyose tubanza kubangira imbere yo kuyatangaza. Mu itangazo leta y'Uburundi yashize ahabona ibicije ku rubuga rwayo rwa Twitter yemeje no nkuru igira iti: turi n'umubabaro wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu rutunguranye rwa perezida Nkurunziza yitavye Imana ari ku bitaro bikuru, natwe turashoboye vy'ikarusi. Muri iryo tangazo leta y'u Burundi yemeje ko perezida Nkurunziza azize ingwara y'umutima. Iryo tangazo ribandanya rigira riti: ku muhingamo ku munsi wa gatandatu, ni kuvuga igenekerezo rya gatandatu, yari yamye kurorera umukino w'amaboko volleyball mu ntara ya Ngozi. Niko kumva amerewe nabi ahabajanwa mu bitaro vy'ikarusi mw'ijoro ry'uwa Mungu. Muri iryo joro yakomeje yumva amerewe nabi ariko bidakarije kuko yashobora kuvugana n'abari bamukikuje. Ibintu bihava biba bibi kuwa mbere mu gatondo kuko vyahavuye biba ivy'umutima, hama ahava yitaba Imana mu gatondo ko kuwa mbere. Muri iryo tangazo leta yahojeje abarundi ivuga ko azibuka nk'intwari, yongera ishinga ikigandaro c'imisi indwi guhera uno munsi. Hagati aho leta itangaje ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza ahitanywe n'ingwara y'umutima crise cardiaque, mu gihe abashize amakuru ahabona ubwa mbere bo bavuga ko perezida Nkurunziza ashengeye ku myaka 55. Kuva tukimenya ivya runo rupfu ejo kuwa mbere, twabajije abari mu nzego barimo umuvugizi wa perezida Nkurunziza ariwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako ko aduhakanira amakuru y'uburwayi bwamuvugwa ko avuga ko avyumvanye twebwe. Niko gukomeza tubaza uno munsi umuhanuzi wiwe Wirinyamitwe, hama mu butumwa yaturungikiye tuvugana kuri message agira ati: rindira gato, leta irasohora mu kanya itangazo riza rivanaho ibihuha vyose rihari. Iryo tangazo ryahavuye risohoka turiko tuvugana n'umwe mu bashinga amateka batwemereye ivyano makuru avuga ko ejo ibikorwa mu nama nshinga amateka vyasa nk'ivyahagaze. Uno munsi abamwe mu bashinga amateka bakaba basubijwe inyuma ibikorwa bitabaye, ariko batabwiwe impamvu y'igituma basubijwe inyuma. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana mu gihe bivugwa ko umutambukanyi wiwe Denise Bucumi akiri kwivuriza umugera wa corona i Nairobi muri Kenya. Ndagushimiye Diane Ninahazwa kubyo dusobanuriye ku bijyanye n'amakuru twatangiye kumenya ku munsi w'ejo kuwa mbere by'uko perezida Nkurunziza watabarutse yaba arwariye mu bitaro by'ikarusi. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana mu kanya n'uwahoze ari visi perezida w'u Burundi mu butegetsi bwa perezida Nkurunziza ni Gervais Rufyikiri, nawe wahunze u Burundi mu myaka yashize kubera ibibazo bya politiki y'u Burundi. Edi na Gervais Rufyikiri ni korone yayo. Kuri telefone ndi kumwe na bwana Gervais Rufyikiri, uyu yigeze kuba vice perezida wa kabiri ku butegetsi bwa perezida Nkurunziza kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2015. Bwana Rufyikiri aratubwira uko yakiriye urupfu rw'uwo bakoranye perezida Nkurunziza. Urupfu ni ikintu kibabaje, unataravyo rushikiye, numubabaro ku Barundi babuze umukuru w'igihugu kandi
bitwereka yuko umuntu wese ahari urupfu ntiruraba icari, nuvuga yuko ni urupfu rurimwo icigwa c'uko abantu bose bangana imbere y'urupfu. Bwana Rufyikiri, wakoranye na nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2015. Ibyo ari byo byose nk'abantu bakorana, nk'abantu muri rusange, hari ibyo mutaje kumvikana, ariko mu bijyanye n'imikorere n'umuntu ku giti cye mwabanye gute? Twarakoranye ibintu bitari bike kandi byafashije igihugu cy'u Burundi kugira intambwe imbere muri bimwe bimwe byashoboye kurangurwa mu gihe nari n'abahuri mu nama nkenguzamateka cyangwa igihe nari cegera c'umukuru w'igihugu. Hariho byinshi rero byashoboye gukorwa bitunganiriza igihugu c'u Burundi, hanyuma kandi noneho n'igihugu cyariko kirava mu ntambara. Umuntu agereranije ibihe twarimwo kuva mu mwaka wa 2005 n'umwaka wa 2015, byari ibihe biteye imbere cyane ugereranije n'ibihe Uburundi bwari bwaciyemo by'intambara. Iyo yari intambwe niniya. Ingorane zaragiye kuba n'ivyo muri iki kiringo ca gatatu, mugabo byonzi neza n'ivyo twakoranye mu bihe vyiza kandi byarafashije igihugu. Uko twatanguye dukorana mu mwaka wa 2005, nabona yuko yari afise inguvu n'ishaka ry'uko Uburundi bwoba Burundi butanye n'Uburundi tuvuyemwo, ari naho hashoboye gukorwa bitari bike kugira ngo turabe yuko twosezerana n'akahise kagiye karanga Uburundi kabi. Hama mu buzima bw'umuntu aragira ibimubangukira n'ibimugora. Hariho ku ntwaro byose ntivyagiye bibade, hariho ivyagiye biragorana. Mu bisata byose nk'ubutunzi bw'igihugu ntibwagenze nk'uko twari twifuza ko bwogenda, mugabo bimwe ntivyaba bivuye kuri we. Ariko hariho n'ibindi ko murebye bitagenze neza, dufatiye nk'ingene ko muri tunga ry'igihugu hariho abataryubahiriza ngo baritunganye neza. Ibyo ni bimwe mu byagiye biranga intwaro. Bwana Gervais Rufyikiri, mu gusoza, Perezida Nkurunziza apfuye adatanze ubutegetsi ku wamusimbuye ari we General Evariste Ndayishimiye, byagombaga kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani. Nk'ubutumwa ku Barundi n'abandi bategetsi bagiye gusubira mu mwanya yari arimo n'ubuhe? Ikintu cya mbere nifuza ubu ni uko Burundi butosubira mu njyane nk'izo twahitiyemwo zihitana abantu benshi, abagwana n'abatagwana. Hari intambara, murabona haba amarira menshi. Ico nuko navuze ntangura urupfu rwiwe, ahubwo abantu babona ko umwe wese ateza kubaha mugenzi we, ntihagire abasubira gukwegera abandi bantu mu njyane, kuko impera n'imperuka twese inzira n'imwe. Amategeko y'igihugu arategeka ingene inzego zibandanya, n'iyo wazirongora agize ibimugora canke akitaba Imana. Ico rero nokwipfuriza bazobana barongora Burundi no gutunganiriza bose, na cane cane bakore ku buryo Abarundi biyumvamwo igihugu cabo, bakumva ko batekaniwe mu gihugu cabo, bagatunganirizwa. Nuvuga hakaba ubutungane bungana kuri bose, Abarundi bose bagafatwa bakurikijwe amategeko, bakubahirizwa. Nico nyamukuru. Hama ibindi na byose bizaheza bigakurikira. Iby'ubutunzi, indongozi h'ubutunzi abantu, indongozi ishiraho ibituma umuntu ashobora kwitunganya wenyene, akitunganiriza ibyiwe, ahubwo akaba ari watunga igihugu. Bwana Gervais Rufyikiri, wabaye Vice President wa kabiri w'igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2015, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Ego, urakoze rwose.
Edi turagushimiye kuri ibyo bisobanuro duhaye mu kiganiro cyane na Gervais Rufyikiri wahoze ari visi perezida w'u Burundi ku butegetsi bwa perezida ucyuye igihe utabarutse Pierre Nkurunziza. Mugenzi wacu birumvikana n'amakuru dukoze ku munota wa nyuma, mugenzi wacu Frederic Nkundikije nawe amaze kuvugana na ambasaderi Isidore Mbayahaga ari Bujumbura mu Burundi, bavuganye ku byerekeranye n'uko abarundi bakitabaruka iyo ari perezida w'igihugu. Nyakubahwa ambasaderi Isidore Mbayahaga, muri mu Burundi mwegereye n'abategetsi mu Burundi, hari amakuru baheje kudushikira avuga ko nyakubahwa perezida nyakwigendera perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza yitavye umuremyi. Mwebwe ku giti cyanyu c'Uburundi akunda igihugu akunda amahoro, iyo nkuru mwayakiriye gute? Nyakubahwa Frederic, mwakoze kutubaza ibyo bintu, natwe turabibonye turabyumvise ko uvugira leta yagiye kubishikirizwa, twabyumvise kuva kare bivugwa nk'ibihuha, ntitwari tuzi yuko ari byo. Gabo ni inkuru wumva ibabaje, inkuru y'incamugongo ko kubura umuvyeyi nka Nkurunziza biragoye. Yari arengeye kuri vy'umukuru w'igihugu ko yasa n'uko yari yarabaye umuvyeyi w'abarundi bose, twamwiyumvamo nk'umuvyeyi, kandi twari tumaze iminsi tumubona akomeye ayaga n'abantu, aremesha ibikorane, atwigisha gusenga. Ubu rero twabyumvise, urumva nta kirekire numva nabikubwira ko mugabo abarundi bose turababaye, turagandaye, dusa n'uko igihugu ritwurukiye, nk'uko biragoye kwakira tunababwira mugabo turashimira leta kuko yabifashe neza, ifata mu minwe, iradusanisha. Ego hatubwiye nyene ngere kwifata nta kubesha, turababaye. Umutekano wifashe gute muri iki gihe? Abarundi nka benshi baguye mu gahundwe nk'uko mubivuze, umutekano wifashe gute muri iki gihe? Umutekano wifashe neza, umutekano n'amahoro. Abarundi bari bamaze kuba umuryango umwe, nta kintu cohungabanya umutekano cyangwa umuntu ngo arabe n'abundi kubera ibyo, kuko twese tubuze umuvyeyi twakunda. Abarundi baratekanye n'amahoro impande zose, tumva ko umutekano hari, kandi leta yabifashe mu minwe. Nibaza inzego z'umutekano zose, nibaza noneho gatanu nta kijya guhungabana, uretse yuko twahungabanya imitima gusa, ariko ivyo nibaza yuko naho umwansi ugomba kubyikikamwo adashobora guhungabanya abarundi ngo bamukundire. Nk'uko bitegekanijwe, umutegetsi yatowe n'abarundi General Evariste Ndayishimiye azoshikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani itariki 20. Imbere yaho mwibaza ko hokorwa iki? Jewe ubu nyene nibaza yuko ataco nohava ndabaronka yakinyishe kuri ico kibazo, kuko amategeko ahari arasomoye, kandi abarundi n'abantu bamaze gukura mu by'intwano bya demokarasi. Nibaza yuko ababijejwe bazoheza bakamenya ibikurikira ingene vyogenda, kugira nk'uko mwari mubivuze igihugu ntigihungabane, ahubwo igihugu ciyubake na rwose, kuko yari umuvyeyi yarikiremesha, kandi iragi yari yarabaza abantu nuko yigisha abantu guhagarara nk'umuntu umwe, bakagwaniriza umwansi hamwe, hanyuma ibibazo bije. Nibaza yuko igihugu kirimo abagabo nta kibazo, bazoheza bamenye ingene bavyifatamo. Ambasaderi Isidore Mbayahaga, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mutoye muri iki gihe c'umubaro udasanzwe. Murakoze namwe kuturemesha, murakoze, numva numvise amakosa. Murakoze cyane. Frederic, ndagushimiye. Noneho ku bijyanye n'itabaruka rya perezida ucyuye igihe Burundi watabarutse Pierre Nkurunziza, Eloge Burikaneza ari Nairobi muri Kenya, yakurikiranye cyane ibijyanye n'ubutegetsi bw'u Burundi kugeza nawe ahunze igihugu akajya gukorera i Nairobi muri Kenya. Namufashe kuri telefone tuganira ku bijyanye n'irage n'umurage bya perezida utabarutse. Eloge, tumaze kumva iyo nkuru ko perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yatabarutse. Muri make watubwira yari muntu ki kugeza kuri uyu munsi yari perezida w'u Burundi? Ego nk'uko muvuze perezida w'u Burundi yatabarukiye umunsi Pierre Nkurunziza yokwije imyaka 56 mu kwezi kwa 12 uwo mwaka. Yari yavukiye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Hanyuma perezida Pierre Nkurunziza
amateka yiwe uwo bavuga ni uko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo icenda na gatanu imyaka ibiri gusa inyuma y'aho umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yiciwe yatowe n'abanyagihugu mu buryo bw'intwaro rusange cyangwa demokarasi mu bicongozaye Pierre Nkurunziza yavuye aja gukurikira abandi bari bakoze umugwi w'abagwanyi witwa FDD. Ico gihe umugwi w'abagwanyi ukaba wari wakozwe ahanini no mu bwoko bw'abahutu, igisirikare kikaba cyari kibiziwe n'ubwoko bw'abatutsi. Nkurunziza mbere yagiye acitse ku icumu ico gihe kuko hari abanyeshuri benshi muri kaminuza bishwe ico gihe kuri kaminuza y'u Burundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo icenda na gatandatu yakiriwe urubanza rwo gupfa n'ubutegetsi bw'ico gihe kuko byavugwa ko amabombe yari yatezwe mu gisagara ca Bujumbura ano bisanzwe ishangahitana abantu batari bake ariwe yoba yatumye ayo mabombe aterwa cyangwa yarigizemwo uruhara kugira ngo ayo mabombe atezwe mu gisagara ca Bujumbura. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe Nkurunziza havuye aja kw'isonga rya FDD. Mu nyuma bibiri na kabiri habaye gusinya amasezerano yitwa accord de cessez-le-feu mu gifaransa yo guhagarika intambara, ariko ico gihe naho Nkurunziza yasinye amasezerano hagati na Pierre Buyoya atwara igihugu ico gihe bakaba yasinye Arusha. Ingwano zo ku rubuga byarakomeje hagati ya FDD hamwe n'igisirikare cy'u Burundi. Tubibutse kandi ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yari yabaye yo guhagarika intambara canke y'amahoro y'Arusha, umuhari FDD ico gihe wowo utari wayagiyemwo. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu Nkurunziza havuye asinya ayandi masezerano, hakaba habaye ugabura ibiti bya politike, akaba yasinyanye na perezida Domitien Ndayizeye. Nyuma rero niho Nkurunziza yahavuye aza aba minisitiri d'Etat, aba umushikiranganji ajejwe kurwanya uw'intwari ibereye nako. Hanyuma rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu Pierre Nkurunziza aza gutorwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ico gihe akaba yatowe n'abashingamateka hamwe n'abakenguzamateka biciye ku banyagihugu bari babatoye. Mbese icyo gihe Eloge nta guciye mu ijambo, kuva uwo mwaka nibwo perezida Nkurunziza watabarutse aribwo yagiye hanini cyane ku rubuga rwa politiki, ari perezida w'u Burundi. Bamwe bavuga ko nibwo yaratangiye manda ya perezida w'igihugu, hari n'abavuga ko iyo manda itakurikijwe cyangwa se itabazwe muri za manda zibarwa hakurikijwe amategeko y'u Burundi ateye. Kuva icyo gihe kugeza ubu ni imyaka 15 ishize. Eloge nsubiye inyuma gato y'ubwo yatangiye manda ya mbere cyangwa se manda yatowe n'abadepite itari yemewe. Mu mwaka wa 2010 yongera aratorwa ku mwanya wa perezida w'igihugu. 2015 yongera gutorerwa kuyobora perezida w'u Burundi. Icyo gihe ariko nibwo hafi amateka y'u Burundi yabaye nk'ahinduka, kubera ko nibwo igihugu cyaguye mu ruguka rwa politiki rudasanzwe, haba ubwicanyi, abantu barahunga, abarundi barahunga benshi, abanyapolitiki barahunga, kugeza n'ubu cyari ikibazo. Tubwire gato 2015 yabaye ihindura amateka y'u Burundi. Ikinini cyane we wumva wibuka cyane cyatumye twavuga ko ari intandaro y'amateka Burundi yahindutse, bishobora kuba bituma n'ikibazo kizangaha, watubwiramo iki? 2015 gituma twavuga yuko amateka y'u Burundi yasubiye kwandikwa cyangwa kandi akanahinduka, nuko perezida Pierre Nkurunziza yahagaze aravuga ati iki kiringo sinshobora kukirekura. Nubwo hari abantu bakomeye twibukanye Etienne Karekezi yuko icyo gihe mu mwaka wa 2015 umukuru w'inama nshingamateka iyo ntabyo hanyuma yari mu bantu bakomeye umugambo CNDD-FDD yagiyemo witwite abafondera, ni kuvuga abantu batemeza ikindi kiringo cya perezida Nkurunziza, bamwe bita icya gatatu abandi bakita icya kabiri, nk'uko mwariko murabivuga kuko batagihurizako. Icegera ciwe cya kabiri Gervais Rufyikiri akaba yarigeze kuba n'umukuru w'inama impunguzamateka y'u Burundi, nawe muri icyo gihe yakurikiye ako kazi kahavuye katifatanije nawe kavuga yuko ikiringo atari yacemerewe. Hariho uwatwara urwego rw'abakenyezi rugamba, ni kuvuga abakenyezi b'umugambi CNDD-FDD, nawe nyene gutyo. Hariho umuvugizi w'umugambi CNDD-FDD Onezime Nduwimana, nawe nyene gutyo. Hakaba n'uwahoze atwara umugambi CNDD-FDD Izahaminge Ndakumana, nawe nyene gutyo. N'abandi
bakomeye cyane banyuranye batonze ibyo kugamba twita abakadre cyangwa abavokadre bo mu mugambwe nabo nyene bari banse kwifatanya nawe muri iki kiringo ariko perezida Nkurunziza mu magambo ndabona icyo gihe yavuze ati abo bose bazoseka igihome iruhande y'aba rero haca haza imigambo itavuga rimwe n'ubutegetsi hakaza amashyirahamwe yigenga yahamagariye abantu kuja mw'ibarabara kugira ngo barwanye ico kiringo bavuga bati twoba dusuzuguritse ibyo abarundi bumvikanye barusha twoba tubitaye mu mazi uwo mwaka rero niyo twavuga tuti amateka y'uburundi yasubiye kuvugwa cyane yandika ukundi kuko perezida Nkurunziza yarahagaze icyo yari yavuze gusa ariko ndakibutse yari yavuze ati iyi manda y'indekero jewe sinzosubira kugora abantu nta muntu azosubira kumva jewe ndiko ndarondera iyindi manda kuko yarengeza hamwe n'abashyigikiye icyo kiringo ciwe yuko iyi manda atari iya gatatu ahubwo ari iya kabiri ni nabwo yagarutse ko mu mwaka w'ibihumbi 2018 igihe hariko igihe yashikiriza ibyigwa nshingiro bishasha by'abarundi byasubiwemo naho yagarutse akavuga ati bimwe navuga sinzobyivuguruza ko sinziyitoza ibi mbere byanatunguye abantu benshi abenshi ntibibaza yuko perezida Nkurunziza atabyitoza kugeza aho muri aya matora aherutse kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka y'umukuru w'igihugu perezida Nkurunziza bibonekeye yuko yashize umugambi wiwe utamushyize imbere ugashyira imbere Evariste Ndayishimiye benshi bavuga nka samuragwa wa perezida Pierre Nkurunziza Eloge rero ko nuko kuva uwo mwaka yego komeza icyo kuvuga ko kuva uwo mwaka harabaye ingendo z'abategetsi bakomeye baba ku rwego rwa Afurika kugeza no kuri Ban Ki-moon icyo gihe yatwara ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abagize urwego rw'inama igejwe umutekano ku isi ibyo twita Conseil de sécurité de l'ONU baragiye bakiriye mbere y'igitega ariko abo bose baravuganye babwira ati ibyo navuze ni ibyo nta mishyikirano nawe tutavuga rumwe iyi manda imeze ntegeza kwitwara none Eloge mu gusoza gato birumvikana ko tutabashije kuvuga byose nk'uko twari twabiteganije kubera ko tubifatanye ku munota wa nyuma perezida Pierre Nkurunziza atabarutse yitabye Imana inama nshingamateka Burundi yaramwemeje nk'aho ari we imboneza yamaho ingingo iyo nama yafashe nyuma y'uko ishyaka umugambwe CNDD-FDD nawe waramwemeje ko ari imboneza yamaho y'u Burundi usubije amaso inyuma ukareba neza Burundi uko ubuzi twavuga ko perezida Nkurunziza mu bijyanye n'imibereho y'abaturage mu bijyanye n'igihugu gihagaze ubu ngubu asize Burundi uhagaze bute iragi rye umuragi we ku Burundi twawuvugaho iki umuragi wa perezida Nkurunziza n'ibyaha bitavuga mu cyongereza ari controversial kuko abamukunda baravuga bati perezida Nkurunziza nta muntu yari bwamuperezida nkawe yasubiza igitero cy'igihugu mbere nacyo gihugu cya mbere Burundi bwikuye no muri ya nama no muri ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI bavuga bati nta gihugu na kimwe cyari bwubahuje ngo cikure muri iryo sentare kandi nk'uko perezida Nkurunziza cy'abantu bose bahuriza ko niwe mukuru w'igihugu wa mbere rero bagira ngo baragenduye imitumba yose y'Uburundi yinjira no mu nzu z'abakene bakanatangira udufungurwa ariko ku bijyanye n'icyo kubwira abarundi bamwe bavuga bati ni igitangaza kuko bari banamugize kuzoba imboneza yamaho mu bijyanye no gukunda igihugu abandi bavuga ko ari imboneza yamaho mu Rwanda CNDD-FDD kandi niwe yasanzwe anakuriye urwego rw'abashingantahe muri CNDD-FDD cyangwa n'ababibonye icyo navuga ni uko iragi asize ntibihurizwa ko na bose abo mu bwoko bwose abo mu mugambi wiwe n'abatavuga rimwe nawe icyo nicyo kintu umuntu yovuga bamwe bavuga ati yasize igihugu gikenye cyataraguritse impunzi ziri hanze abandi bakavuga bati igihugu yagihaye iteka mu makungu Uburundi burisubiza umutamana ku buryo butagira ubwoba no kurungika n'abakozi b'igisata cy'akazi na muntu ba ONU cyangwa uko byawe mu minsi iheze abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu rigejwe amagara y'abantu OMS nuko twavuga tuti nk'uko bavuga mu cyongereza yuko asize amateka ari controversial amateka atavugwaho rumwe birumvikana icyo abantu n'isi bazahurizaho cyane cyane abarundi n'abatuye akarere bazahurizaho nuko abaye perezida wundi mu karere ubashije gukoresha amatora agasimburwa hakoreshejwe amatora
ahuriyeho n'amashyaka atandukanye. Ubu Burundi bufite perezida watowe mushya ni Evariste Ndayishimiye uzarahira nk'uko biteganijwe n'amategeko tariki ya 20 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Twizera ko byose bizagenda neza nk'uko biteganijwe n'amategeko, akazarahira icyo gihe akazaba perezida uzasimbura perezida Pierre Nkurunziza watabarutse yari umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD, yari perezida w'u Burundi, ni nawe wari waremejwe n'inteko ishinga amategeko kuba imboneza y'amaho y'igihugu. None Eloge, mbere yuko nkurekura gatoya, mu gihe nk'iki perezida w'u Burundi atabarutse yitabye Imana mu buryo butunguranye, ubutegetsi busigana ninde usigana ubutegetsi bw'igihugu mu maboko muri make cyane? Mu bisanzwe ubutegetsi buca butegereza gusiganwa n'umukuru w'inama nshingamateka, ariko nibaza nko muri aya masaha y'umwanya wa mbere yuko icyo bita izafere ku handi ziba zirafatwa n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Ariko rero aho ubu ibintu bigoreye ni uko bavuga bati perezida apfuye, ariko ubu urabona hari n'uwatowe. Naho rero ibintu ngira ngo nk'abanyamategeko bajya kwita constitutionaliste bazoheza bakadusigurira uko ibintu byoheza bikagenda, kuko urabona muri kino gihe perezida Nkurunziza niko aratabarutse, mugabo atabarutse hari uwundi kujya mu gifaransa bavuga bati ni president sortant cyangwa mu cyongereza ati outgoing president. we urabona n'ubundi yari karahereza mu minsi iza generale Evariste Ndayishimiye. Burya ubu rero ikibazo ahubwo nibaza ko abategeka umutekano bahise bakabisigura, kuko urabona igiye ku byanjye mbona ngo nta mukuru w'inama nshingamateka yoheza ngo yimikizwe ku wundi mukuru w'igihugu amaze kwemezwa niwashaka na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Erega burya ubu Evariste Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu, uwundi ni ukuvuga ko yari karagenda hasigaye ko amuhereza. Tubiravye niko twabivuga, ni ukuvuga ko kuri ubu mbese igihugu kiri mu cyeragati ku bijyanye n'amategeko na politiki. Eloge, twakomeje gushaka impuguke mu by'amategeko zisobanura uko bishobora kuba byagenda muri iki gihe cy'inzibacyuho. Turizera ko mu biganiro byacu bitaha tuza kubona abanyamategeko bakadusobanurira uko iki cyuho kigomba kuba cyakoreshwa mu Burundi. Eloge, ndagushimiye, turakomeza mu biganiro byacu bitaha. Ndagushimiye cyane wakoze ku bisobanuro uduhaye ku bijyanye na perezida watabarutse w'u Burundi Petero Nkurunziza. Komera cyane. Murakoze namwe Etienne Karekezi, kandi nihanganisha abarundi bose kuko tubudetse abarundi nawe utamuriza. Ndagushimiye Eloge nawe. Nongere bashimiye mwese mwakurikirana cyacu cy'uyu munsi. Byumvikane ikintu twasize tujye twihuta cyane kubera ko ari amakuru y'abaturage mu kanya gashize ko perezida w'u Burundi usanzweho Pierre Nkurunziza yatabarutse. Amakuru ikomeza gutahuza amakuru yataha twagakugezaho ku buryo burambuye. Ibindi bisobanuro mwiteze kuri aya makuru no kumenya ibirenze. Mwese rero ndabashimiye. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Yo como sima akaya kirabanda tiwanje po na mahike Yesu kwa mukikwendo